Messieurs les gouverneurs du Nord Kivu et commandant secteur opérationnel et commandant des opérations Sokola 2. tuyahere muri Ethiopia aho ingabo z'ico gihugu n'abarwanyi bo mu ntara ya Amhara basubiye gutana mu mitwe ibindi na mugenzi wacu Fidela Niyongabo. Ababa mu gisagara ca Gonda batangaje ko abagwanyi bo mu ntara ya Amhara bazwi ku izina rya Fano ku munsi w'Imana bagwanye n'inteko za leta ya Ethiopia muri ico gisagara Gonda n'akarere kagendegwa cane n'ingenzi kandi gakorerwamwo imirimo y'ubudandaje. Umwe mu baba muri ico gisagara yavuze ko ingwano hagati y'izo mpande zibiri yari ikomeye cane, yashatse gutanga izina ryiwe ku mpamvu z'umutekano wiwe. Ababa mu gisagara ca Gonda batangaje ko muri rusange umutekano wari wagarutse muri ico gisagara mu gitondo cyo kuri wa mbere. Abasirikare ba leta basubiye kugenzura ico gisagara naho amasasi yaracumvikana mu bice bimwe bimwe byacu. Amamangazini yari yugaye mu bihe amabarabara yagaragara. Bavuze ko atagutana mu mitwe kwabaye mu bindi bice by'intara ya Amhara harimwo umugwa mukuru Bahirda na Lalibela, ikindi gisagara kigendegwa n'ingenzi. Ubwicanyi n'uruhagarara vyarageramiye intara ya Amhara iri mu buraruko bwa Ethiopia. Mu ntango z'ukwezi k'umunani kurangiye abagwanyi bazwi ku izina rya Fano barigaruriye ibisagara bitabike mu ntara ya Amhara. Yamara igisirikare ca leta carasubiye gufata ivyo bisagara inyuma y'imisi itari mike. Ijwi rya Amerika makuru yacu tuyabandanirize muri Mali. Abasirikare batembagaje ubutegetsi bw'ico gihugu bongeye kwegeza imbere amatora ya president. Colonel Abdoulaye Maiga avugira ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali yavuze ko zimwe mu mvo zatumye begeza imbere amatora y'umukuru w'igihugu zirimwo ingorane z'ubuhinga bw'ivyuma zishingiye ahanini ku gushira mu ngiro ibwirizwa nshingiro rishasha rya Mali, urutonde n'imyidondoro y'abazotora hamwe n'amahinyu. Abo basirikare bavuga ko basanze mu ishirahamwe ry'Ubufaransa ryitwa Idemia ryofashije muri rusansuma y'abazotora. Amatora ya Mali yobaye ku itariki ya 4 n'iya 18 z'ukwezi kwa kabiri ko mu 2024. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali ntibwigeze buvuga amatariki yungururijwe ko amatora n'amatora, ariko yarafise ahanini intumbero yo gusubiza ubutegetsi bwa Mali mu minwe y'abasivili. Abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Mali batangaza ko basibije kandi amatora y'abashinga amateka yarategekanijwe kuba mu mpera z'uno mwaka wa 2023, bakavuga ko azotunganywa n'ubutegetsi buzova mu matora ya president bitaramenyekana ryari azobera. Subwa mbere abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Mali mu 2020 begeza inyuma amatora ya president ku nshuro ya mbere bari memeye kuyatunganya mu kwa kabiri ko mu 2022. Mu mpera zo mu 2021 baza gutangaza ko bitagikunze ko ikirangamisi bari bumvikanye ko nishira hamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi hagati y'ibihugu vyo muri Afrika yo mu burengero CEDEAO cubahirizwa. Ukwigiza inyuma yo matora vyatumye CEDEAO ishira mu bihano Mali, n'ibihano vyahavuye abatembagaje ubutegetsi bw'ico gihugu bemeye kuzosubiza ubutegetsi mu minwe y'abasivile mu kwa kabiri ko mu 2024. Naco CEDEAO iravuga kukuba amatora ya Mali yongeye kwegezwa inyuma. Libya aho umuyobozi w'igisagara ca Derna n'abandi bakorana babaye batawe muri yompi bagirizwa ugusamara inyuma y'iturika ry'urugomero rwateje imyuzure yahitanye ibihumbi vy'abanyagihugu. Abo bategetsi bagirizwa kuba barafashe minenengwe ibikorwa vy'urugomero rukomeye ruri mu karere ka Derna. Ivyo vyatangajwe n'ibiro vy'umushikirizwa manza kizigenza wa leta ya Libya kuri uno munsi wa mbere. Ivyo biro biri ku mugwa mukuru Tripoli bimenyesha ko vyatanze itegeko yo guhagarika abategetsi 8 bo muri ako karere kubera isenyuka ry'urugomero ryabaye inyuma y'imvura y'isegenya yaguye. Iyo mvura yatumye amazi y'umurengera aseseka mu bigwati bibamwe abantu. Ayo mazi yahitanye ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Uretse buramatari wa Derna, leta ntiyatomoye neza abo bategetsi bandi igipolisi cahagaritse. Abanyagihugu bafise agashavu kanini kuri iryo senyuka ry'ugo rugomero rwari rwarubatswe mu ntumbero yo kuyobora neza amazi y'inzuzi zica hagati y'igisagara ca Tripoli. Ibikorwa vy'inagurwa ry'ugo rugomero vyari vyategekanijwe gukorwa biciye mu masezerano yari yapfunditswe mu mwaka wa 2007. Ivyo bikorwa ntivyabaye bikirangurwa kubera intambara ya gisivile yadutse muri ico gihugu
itewe n'abagwanyi bari bashigikiwe n'umuryango mpuzamakungu OTAN batembagaza ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi mu mwaka wa 2011. Ibikorwa byo gutabara imbabare inyuma y'isambuka ry'ugo rugomero vyongeye gushira habona icuka kibi kiri hagati ya leta rusangi ihari hamwe na leta itegeka ubuseruko bw'igihugu itemera intwaro ikorera i Tripoli. Rudi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru muhejeje kumva n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini. Nongere ndabahe mwaramutse n'ikaze makuru yo muri kano gatondo. President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yigereranya n'intare iturirwa n'uwari we wese. Yabivugiye mu ijambo ryiwe ryo guhumburira yongera agabisha inyuma yaho hari inkuru zakwiragije ko hari abo barashatse guhirika ubutegetsi bwiwe igihe yari mu rugendo yahoramwo muri Cuba na leta zunze ubumwe za Amerika. Ibindi kuri no nkuru na Pierre Claver niyo nkuru. Itareke 15 zo ku kwezi kw'icenda ni wakwirakwira amakuru menshi i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi ko agira habe itembagazwa ry'ubutegetsi. Abanyagihugu babwiye Ijwi ry'Amerika ko ingabo nyinshi zifite ibigwanisho bikomeye zagiye gukingira iradio na televiziyo y'igihugu ifatwa nk'umutima wa leta. Kubera umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yari mu rugendo hanze y'igihugu, ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru iradio na televiziyo bikukira bwarahumurije ko umutekano kuri iyo radio wakajijwe nk'ibisanzwe. Ari ubushikiranganji bw'umutekano bwo bwemeje ko atanzo iri kwirasha ko umutekano wifashe neza mu gihugu cose. Ibiro by'umukuru w'igihugu byo ntaco vyigeze bibivuga ko, ariko igihe yatahuka avuye mu rugendo yaramazemwo indwi zibiri rwamushikanye muri leta zunze ubumwe za Amerika mu nama y'ishami mpuzamakungu ONU. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarishuye abari bafise amakenga kuri izo nkuru. Ashitse ku kibuga c'indege ca Bujumbura kuri uyu wa Mungu, mu mvugo ifobetse yabwiye abifuza kumutembagaza ku butegetsi ko ari intare iturirwa. Nagenda abwire murigira mubona intare igenda yanditse amenyo hejuru, mugifise amenyo akarishe. Murigira mubona igenda inzara yazishize hejuru, mugifise inzara zikarishe. None ko ari intare kubera iki mwirirwa murata umutwe? Intare ntiyigera ijugumira, intare yama izi neza yuko vyose ibitunganye. Hano ngatazi yuko yitwa intare kuko niyo iravyeho nyene urayibona. Perezida Ndayishimiye ntiyadomye urutoke kuri abo bagomba kumutembagaza ku butegetsi bwiwe. Yamara amasoko yizewe y'Ijwi ry'Amerika arimwo n'abasirikare bakuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ko hoba hari icuka kibi hagati yawe no mukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo. Yamariki umukuru w'igihugu ntaco yakivuze ko, gusa umukuru w'igihugu yabwiye abarundi ko bo kwirinda ivyo vya bimaze iminsi bivugwa kuko kubwiwe ari kubatesha ibikogwa. Nk'ubu usivye gukora ngo uriko wumviriza igihuha bimwe bita ngo bisumba ikivi, ejo ugasonza ugaca widodoma ngo ndashonje. Tumere nk'ababa gumya banga bava ngo shirira dushirire tugira amaso maremare. Ugiye urumviriza ibihuha woherayo kuko ashaka kuzosonza ejo, kandi ushonje ejo nibazoza kukubwira ngo hora binzarira kwisha ngo none nk'ubu ngubona wewe ngo uzobaho gute, kugira guhamagarire mu migumuko. Ibiro by'umukuru w'igihugu bikunze gushira ahabona itangazo ryerekana ko umukuru w'igihugu agira afata ingendo mu mezi 3 aheze. Kuva mu kwezi kwa gatandatu vyerekanye ko umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bagize ingendo ukwezi n'indwi 3 hanze y'igihugu. Urugendo ruheruka rwamaze indwi zibiri rwabashikanye muri Cuba, muri leta zunze ubumwe za Amerika, mu Bubiligi n'ahandi. Bamwe mu basesengura politike y'u Burundi nka Frederico Inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu arafise ico avuga kuri izo ngendo. Tukaba tuzi yuko ingendo z'umukuru w'igihugu zitwara uburyo bwinshi kubera ko uko agiye ari amahera y'umurengera kubera ico bita provision. Mu gihe kiba gikenya karya cacu kibuze ibintu nka byose, urumva wo myengo mwitwarariko wiwe ucucika ivyo bintu agenda kuronka muri izo ngendo. Ikindi cya kabiri umuntu abaza nico twunguka muri izo ngendo: inyungu za politike, inyungu z'ubutunzi, inyungu z'imibano muri izi ngendo. Kira noneho uko agenda niko no mu gihugu abo bakorana bibazo nawe mu kubishura akavuga ati jewe ndi intare. Imvugo nk'iyo muri politike babisigura ko ari ubwoba, kuko intare ntivuga koko, ntigerwa ko ifise amenyo,
ntigera kivuga ko ifise ivyara no kuvuga nawe si intare kuko intare ntibivuga. Evariste Ndayishimiye wewe abona ko izo ngendo agira ari ingirakamaro mu ntumbero yo kwambika isura nziza igihugu. Ni ingendo ngirakamaro kuko biratuma ibihugu bimenya igihugu. Hajya tuvuga ngo shinga icumu mu mashinga. Kera Burundi murazi ko bwata n'ubwafatiwe ibihano bwari bwaho amaboko imugongo, no kuvuga hariho abandi baciye bagenda barabucafuza mu makungu barabwambika ibara. Ubu rero babonye izi ngendo zituma Uburundi busubira kumenyekana kuri ijuru ribarikoroza. Naho biruko izo ntego intumwa idasanzwe ya ONU ku Burundi naho zishima inyuma y'imyaka itari mike Uburundi budaheruka mu makungu. Fortune Gaeta Zongo avuga ko ataco zafashije mu kubahiriza agateka kazina muntu canke gutuma igihugu gitekana kugira ngo ntihagire abosubira kwiyumvira gutembagaza ubutegetsi. Sijambere umukuru w'igihugu yikeka abashaka kumukura ku butegetsi yagiye ko mu mwaka w'2020 asubiriye uwo basangiye urugamba mw'ishamba Petero Nkurunziza yitavye Imana muri uwo mwaka nyene. Kuva mu ntango z'uyu mwaka Ndayishimiye yamye agabisha ko harakagwe gashaka kumuhirika. Mu nyuma vyegekwa kuwahoze ari umushikiranganji wa mbere Arengiyome Bunyoni ubafungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega kuva mu kwezi kwa kane. Mu vy'uwo mugabo afise ipete rya mbere rikomeye mu gihugu mu gipolisi no mu gisirikare ryagirizwa harimo gushaka guhungabanya umutekano w'imbere mu gihugu, gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha no kunyuruza amatungo ya leta. Pierre Claver Niyonkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver Niyonkuru urakenuye. Tukiri mu Burundi abanyagihugu baba mu gisagara ca Rumonge ntibariko barubahiriza ingingo zijanye n'isuku kugira ngo bikingirikiza ca korera. Amakenga yuko ico kiza gishobora kwirara abanyagihugu bo muri ico gisagara ni menshi. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye yifashije abanywanyi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye. Inyuma yaho korera yigaragarije mu gisagara ca Rumonge haraheze indwi umuntu umwe agafatwa akajanwa mu bitaro. Harafashwe ingingo zo gukomeza isuku muri ico gisagara. Muri izo ngingo zafashwe harimo kutavoma amazi ya Tanganyika kugira ngo akoreshwe mu ngo. Kirazira kandi kuja gukorera muri ico kiyaga ibikorwa bijanye n'isuku, kumesura, koga no kogerezayo ivyombo. Kirabujijwe kandi kudandariza ibifungurwa bihiye aho bitagenewe. None ubu izo ngingo zoba ziriko zirakurikizwa. Ushitse ku kiyaga ca Tanganyika kumwe hawa Rumonge uhasanga abakenyezi bariko baramesuriramwo impuzu, abandi baba bariko barogerezamwo ivyombo, abandi nabo bagwiriyemwo ugwaruka baba bariko bariyoga. Imiduga, amapikipiki n'amakinga naho nyene vyogerezwa. Muganga Alexis Nkurunziza arongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge ati biraduteye ubwoba. Hanyuma mvuga bishobora kuba biteye ubwoba. Urumva usanga umwe yaje kumesa ubundi ugasanga yaje ko ariko aroga haruhande yabo ugaca usanga ubundi muntu ariko aravoma. Ivyo rero birateye ubwoba kuko urumva yabigera umwe azoba aje kumesa n'uje koga yikuyeko wa wundi nawe aje kuvoma uca usanga ariyo yadashe agatwara imuhira. Aho ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu Rumonge niho abarobyi n'ababafasha barara mu tuzu tw'uduhema. Haba abarobyi bashika ku 1000 ariko nta kazu ka sugumwe kahabazwa. Ndayiragije Egide twamusanze ku musenyi wa Tanganyika mu Rumonge ati nihibwa kugene abarobyi bo kwihagarika no mu gihe baba bari mu mazi kuroba kuko amato yabo atagira twasugumwe. Aho kuri uwo musenyi wa Tanganyika ni naho kenshi usanga harara abana bo mwibarabara, bamwe mbere bakitumaho nyene kumweha bagafukisha umusenyi kuko atatuzu twasugumwe tuhari. Mu gisagara ca Rumonge kandi hari ubukene bw'amazi meza. Mu gihe rero Rumonge igwiriyemwo abayisilamu benshi bakoresha amazi mu tuzu twasugumwe, ubwo bukene bushobora gutuma imigera ya korera irandagata kubera ubwo bukene bw'amazi. Ndayiragije Egide ati amazi naboneke. Urabona nk'ubu turiko turakiyaga je nawe urabona mu mabomba nta mazi ahari. Ikindi gishobora gutuma korera irandagata mu Rumonge n'urudandazwa rw'ibifungurwa bihiye, amacapati, ibitumbura, amavoka n'ivyamwa bitandukanye biracatemberezwa ku mabarabara. Bamwe mbere babitegereza ingenzi ziba ziri mu mamodoka anyuragiranwaho mu Rumonge. Egide Ndayiragije akabona ko gutuza urwo rudandaza bigoye. Ujya muntu yoba afise
kajya kantu katuma korera igwira niyumvirizwe na leta imwereke ikindi kintu yokora kuvugira ntihave haba ingorane kajya kaza akaba ariko kuba kamutungiye n'umuryango kakamwigishiriza n'abana gutura ikibazo cyo kumubwira atako kazi nureke ata kandi bamuteguriye ico leta nuko yari kukiraba ikagwiza ubuzi kuri abo bamama bakora ico kintu uri kuranaraba ingo nyinshi uri kuraziraba ubuzirishwa n'abagore mu bibanza nabyo bihuriramwe abantu benshi nabuze ubwa sugumwe rusange buhabazwa aho twovuga ku bituro by'imodoka ku isoko nkuru ya Rumonge no ku kibuga c'inkino aho mu Rumonge ikikwereka ko bagendera ibyo bibanza batagira utuzu twa sugumwe bihagarikamwo n'isuku ridashemeye rirangwa hafi y'ibyo bibanza aho usanga harangwa n'umunuko uva ku mwanda muto na mukuru isuku kandi nirishemeye mu bunywero n'uburiro bumwe bwaho mu gisagara ca Rumonge nta buzu bwa sugumwe buhari kandi babandanya bakora nubwo bashizeho amakomite ajejwe gukurikirana ibijanye n'isuku mu gisagara ayo makomite akaba afise ububasha bwo kugara ubwo bunywero canke uburiro mu gihe bigaragaye ko isuku ryaho ridashemeye aho mu Rumonge kandi hamwe korera yotera vyogora kuvura abayanduye kuko hari harabitswe ibikoresho byo gufasha abanduye iyo ndwara haramenywe n'abasuma bimwe birasahurwa aho naho ni ku ivuriro ritoyi ryo kumutambara no ku bitaro bikuru vya Rumonge muganga Alex Nkurunziza arongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge ubwa mbere ubu hariho ikigo kijejwe kuvurikwamwo ico kiza ca korera ni naco babomoye inshuro nyinshi bibamwo ibikoresho hariho ibikoresho bimwe twahavuye turahungisha dushira ahandi n'ivyo bikoresho dusha tuba turikorako mu kugira dushobore kuba turatunganya ariko kandi bigasaba yuko n'ubundi tubandanya tudodora kugira ngo ari hamwe hoboneka abagwayi benshi twaba dusanga kumbure turengewe murazi nuko nico kiza kirandagata umwanya mutoya abo twaganiriye batashimye ko tubafata amajwi basaba ko bajejwe intwaro bova mu biro bakaja kugenzura ibijanye n'isuku ibintu bitarayangara barifuza kandi ko ho kubakwa utuzu twa sugumwe rusangi abadukeneye bakariha amafaranga gutyo bakareka kuja kwihagarika aho babonye hose abajejwe amagara y'abantu nabo basaba abanyarumonge kwigora bagakurikiza amabwiriza y'isuku cyane cyane guteka amazi ya Tanganyika iyo babuze meza banywa no gusubira gukaraba cyane nko muri gihe hari hateye ikiza ca coronavirusi. Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Muri Uganda imiryango y'abarundi igera kuri 40 yari yarahungiye mu gihugu ca Kenya ubu iri mu ikambi ya Nakivala ikabisaba gutahukanwa mu Burundi. Umumenyesha makuru Ignatius Bahizi yabagendeye bamubwira ingene bisanze mu ikambi ya Nakivala kandi bari barahungiye muri Kenya. Aba barundi bahungiye muri Kenya mu bihe bitandukanye kandi bamwe bari bahamaze imyaka irenga kuri 5. Bavuga ko kubera ibibazo by'umutekano muke n'ubuzima bubi bahisemo kwihungura. Muri Kenya uko byagenze cyambere umutekano muke, ikindi cya kabiri nuko twari tubayeho nabi dufata umwanzuro wo gukaruka inyuma mu gihugu cyacu. Urabona batwahereye dufata amafaranga ashika ku 2,000 y'amanyakenya mu kwezi. Ayo mafaranga barayakorora bayageza ku mafaranga 1,600 ku muntu. Ariko uko bakorora amafaranga ibiryo navyo byatera biduga. Hamwe ugiye nukuvuga ntabwo twe twapokera indya twari mu nkambi ya Karubayeri, ntabwo twapokera ibiryo ariko twapokera twatwara bamba zacu ku babosi. Ababosi rero ibiryo barabiduza hamwe izo ndya upokeye z'ico 1,600 wazirya icyumweru kimwe zikaba zirashize. Nta hantu ho gukorana ahantu mu butayu wirirwa wicaye. Kuvuga ugiye ku bitaro hoho bakubwira ngo wakamya amaraso ngo wakamya amazi y'umubiri kumbe n'inzara nta kintu ufite uri kurarya. Natwe turavuga ati ko ata gahunda yo guhungura impunzi irimo reka duhite dutaha. Nongeye mbabaza ukuntu bageze mu nkambi ya Nakivale kandi batarigeze bahungira muri iki gihugu cya Uganda. Twageze ku mupaka tumaze kwambuka tugeze mu Rwanda. Uganda yaturekuye twambutse kuri migration y'u Rwanda itugarura inyuma tugaruza muri Uganda. Batusubiza inyuma tuvuga ko hano ata muhanda duhafise utugarura mu Burundi. Muri UN ya Uganda abari yitwakira ituzana hangaha. Twaraje itike iherera hiyo mu turenze muri Kenya Busia
wacu duhitamo kuza turaza nyene dufashwa n'abandi bantu rero kujya usanga mwicaye mu igari nyene n'abandi baza baraduha ubuyamzi nyene tugenda ku misigiti cyangwa se ku mashengero batucangira gutebaho tugera ngaho mu Rwanda rero turinjira hama rero baradufata baratwaka ivyangombwa nyene vy'impunzi kuko nta bindi twari dufite barabicisha muri computer bararungika baca baratwirukana twebwe bari twaka twagira ngo hari ico bagira badufashe barabidusubije bamaze kubidusubiza bahita baratwirukana twabonye rero yuwe niza kudutora yo mu Bugande baratuzana ngaho tuza kugera ahantu bita Kagitumba turinjira mu mupaka w'u Rwanda muri migration y'u Rwanda barapima imizigo barareba ko atavyuma twa tuzanye imizigo barapima basanga nta ngorane ariko nyuma cyagiye kuhaba barareba mwese tubabone mwasubiye muri Uganda. Ibibaye mu gihe hari n'izindi mpunzi muri Uganda ziganjemo iz'abarundi n'abakongomani bagerageje kuva muri Uganda baja muri Kenya. Kuri bo iki gihugu kiraborohereza gusa bamwe mu bahabaye siko babibona. Muri Kenya nta cyiza kiri icyambere kubera ko abasudani barica abantu bitwa ko turabagararake twe niko batwita ni kuvuga n'abagararake cyaso bashaka kuvuga iki ni umurundi umunyarwanda umukongomani nibo bitwa abagararake fitaga telefone ugende bakwice ubu uri kurakora kazi ko kunyonga piki bakwice umwana atenu yundi amazi ku irobine basudani bakazana ibihiri n'amacumu n'ibiki bakatwica ubwo rero twabonye iwacu ni wacu hako dupfira mu gahinga tugire kwicwa n'uruzuba twicwe n'abaducumita batuziza ubusa. Abakuriye inkambi ya Nakivale bavuga ko bategereje kuzacuriza impunzi zifite ibyangombwa by'ubuhungiro bwa Kenya igihe bazabacura izindi mpunzi z'abarundi. Emma Koloy nukuri ikigo bakiriramo impunzi hano mu nkambi ya Nakivale. They had easily accessed as well the western border, that is ati izi mpunzi zari zigeze ku mupaka wo mu burengerazuba w'u Rwanda na Uganda nuko niho zahagarikiwe zisubizwa inyuma. HCR na leta ya Uganda bafashe umwanzuro wo kuzizana hano mu nkambi ya Nakivale kugira ngo bazategure gahunda yo kuzazicyura kimwe n'abandi barundi bahunguka mu buryo bwubahiriza impunzi kandi biciye mu nzira zikwiye. Kuri iki kigo bakiriramo impunzi batubwiye ko ubu harimo izindi zisaga 1000 ziganjemo abakongomani bategereje guhabwa ibyangombwa ariko muri zitegereje ibyangombwa harimo n'izituruka muri Somalia, Ethiopia hamwe na Sudani. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika mu nkambi ya Nakivale, Uganda. Ijwi ry'Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ishamwe mpuzamakungu ONU riramaze imyaka 78 ritanguye imirimo yayo. Muri iki gihe none isi yugarijwe n'ibibazo bitagira uko bingana, ONU iracakenewe nimba igikenewe iryo shirahamwe rirashobora guhangana n'ivyo bibazo. Mu ndwi heze iryo shirahamwe niho ryasozera inama rusange yayo igira 78 ibibazo bitandukanye vyugarije amakungu abategetsi barabiga garutse ko mu majambo bagiye barafata. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi kuri no nkuru. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose yabaye kuva mu 1914 kugera mu 1918 amasezerano y'amahoro yo kuyirangiza burundu yateganyije umuryango mpuzamahanga witwaga Société des Nations SDN mu magambo ahinnye y'Igifaransa awuha inshingano zo gukemura amakimbirane hagati y'ibihugu mbere y'uko agera ku ntambara. Ayo masezerano yasinyiwe i Versailles hafi ya Paris mu Bufaransa ku itariki ya 28 y'ukwa gatandatu 1919 hagati y'Ubudage bwari bwarayishoje n'ibihugu byari byarishyize hamwe bibuteraniraho birabutsinda. Muri byo twavuga Ubufaransa, Ubwongereza, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuryango SDN wananiwe gukumira intambara ya kabiri y'isi yose nayo yatewe n'Ubudage mu 1939. Byatumye abayobozi b'ibihugu by'ibihangange batekereza gushinga undi muryango mushya ukomeye kandi ufite ingufu kurusha SDN. Bakoze inama nyinshi mu bihe bitandukanye no mu nzego z'ubutegetsi zinyuranye. Noneho mu kwezi kwa munani
n'ukwa cyenda 1944 intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Repubulika z'Abasoviyete n'Ubushinwa bahurira i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, batangira kwiga no gutegura umushinga w'umuryango mpuzamahanga wo guhuriza hamwe ibihugu bishaka umutekano rusange. Icyo gihe Ubushinwa bwari butaraba communist, bwayoborwaga na General Chiang Kai-shek. Nyuma y'iyi nama yabo batumije indi yaguye, yahuje intumwa z'ibihugu 50 kuva mu kwezi kwa kane kugera mu kwa gatandatu 1945 mu mujyi wa San Francisco muri leta ya California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Banonosoye umushinga wavuye mu nama y'i Washington DC mu kwa cyenda 1944 bawubyaza itegeko shingiro rishyiraho Loni. Bari bafite icyizere ko Loni yo izabasha gukumira intambara z'amahano nk'iya mbere n'iya kabiri z'isi yose. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe Harry Truman yabivuze muri aya magambo asoza inama y'i San Francisco ku itariki ya 26 y'ukwa gatandatu 1945. There were many who doubted that agreement could ever be reached by these 50 countries. Perezida Harry Truman aragira ati hari benshi batemeraga ko ibi bihugu bitandukanye cyane mu moko n'amadini, indimi n'imico bizapfa bigeze kuri aya masezerano. Nyamara rero iyi mitandukanire yose yaribagiranye mu bumwe n'ubushake by'agatangaza kugira ngo tubone inzira zo guca burundu intambara ku isi. Ijwi rya Amerika, inama y'i San Francisco irangiye ku itariki ya 26 y'ukwa gatandatu 1945, ubunyamabanga bukuru bwayo bwahise bwoherereza guverinoma z'ibihugu byose byari biyiteraniyemo kugira ngo bawemeze kandi bawinjize mu mategeko bwite yabo. Ingingo y'110 y'iri tegeko shingiro igika cya gatatu ivuga ko rizatangira gushyirwa mu ngiro rimaze kwinjizwa mu mategeko bwite ya Repubulika y'Ubushinwa, Ubufaransa, Repubulika z'Abasoviyete, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubwiganze bw'ibihugu byaryemeje mu nama y'i San Francisco. Kubirebana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Sena ariyo ishinzwe kwemeza amasezerano mpuzamahanga nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, yatoye itegeko shingiro rya Loni ku itariki ya 28 y'ukwa karindwi 1945 n'amajwi 89 kuri 2 atararitoye. Umuryango w'abibumbye wavutse ku mugaragaro ku itariki ya 24 y'ukwa 10 1945, ibihugu 29 bimaze kwemeza burundu itegeko shingiro ryayo. Loni yatangiye igizwe n'ibihugu 50, nyuma y'imyaka 78 imaze, ubu noneho irimo ibihugu 193. Ifite icyicaro gikuru gihoraho mu mujyi wa New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.